ugiye kubiraba mm ibyabo bimeze nk'iby'igihuna bukereyeko ibyabo abanyarwanda kuko urumva igihuna bukereyeko niyo kujya kuvuga ibintu mwene ibyo igihuna bukereyeko urabona iyo kimenyeho kiguruka kica kuko bitamababa gusa gitazo kubera gifise activity rino gitirine kandi bizenza ko kimbaza amaze iminsi bantuka kwera hana bajayini box bakanyandikira ibintu mwanda bishura nkababwira nti jewe n'umunyarwanda yego murundi kandi perezida Kagame wanyu muvuga akavugo uwanje azigera bana perezida wanje n'umunsi bari jo wanje ni perezida ndayishimiye kandi niwe natowe n'inzoka rumwe nanaka no kutavuga rwo rara ibihindura icura oya wavyumva jewe nimba ukuri kwanje kutabaryohera sivyo jewe mba norera kuvyo bavuze urumuvuze ngo CNDD-FDD CNDD-FDD sino mu CNDD-FDD oya sinigeze mbawe oya mugabo jewe waho kuri ndahavuga ndahaba jewe mba mbona umugambwe mukuri imbere yanje n'igihugu c'est ça n'igihugu c'est le programme uravyumva muri ico gihe rero ugiye kwataka abantu bacu wataka murambaye ha kamwita ikigarasha kamwitisha no ryose je nkiyumvira ngo Rwanda uri kurahaya wewe muri Suisse data wanje ni paradizo umva bibera mu micungaro y'ijuru n'abantu bamerewe neza mugabo navyitegereza sinzi umuntu yise umwana mbabare mpore hari umutambara ariko aho rero kundi y'umuramukije iyo usanga baba yakugira ngo ntimbira agenda rwamwana urushaka bose numva ingene boja bukimbibe bagaca baza kugira ngo mu Burundi naho bavuga ibyabaye yeska ry'amajwi 99 bo baronse ku Burundi taco bwayavuze FPR yarose 99 ndako ari Burundi bwayavuze nuko abanyarwanda bose bayumvamo biragoye ko abanyarwanda bari mu gihugu batunta imitima mugo batagira aho bavugira ugira umwe ko abakirisu bose bavuye mashenge 9,000 irenga bakabugarira ko banezerewe banakwemera nk'umuntu w'umugabo ubwo umunsi se kurukamagira kakahava ga apotre oya nafashe urugendo rungana gutyo imugenda tutabazimanye ariko ubundi hoho iyo turi mu muryango turiko turatembera hano n'abajya ku musozi bose bamwe twavuye hariya twe iwacu ni kurujya musozi cyo urujya gihinga umusozi wabaye wa mbere mu ntunzi mw'ikombe wabaye wa mbere mu matora mu gutora CNDD barahiganywe kushira ku nimero urabyumva bo twaje twe kubona abo mwirabiro no mwibuburu na hehe agace kose turazina murazinaye jewe Rwanda ni gwibera Rwanda mugabo ni waza kwifuza nabi igihugu canje uhagomba gutuka indongozi zacu mbwira ingene abanyarwanda kumva abantu babagabo bakomakomeye bo kubahwa ingene barakorera abana babo ku marezo sosio bakirirwa baratuka umukuru w'igihugu w'ikindi gihugu mu Burundi sivyo bakamutuka ibitutsi bibi bakavuga nabo mutambakanyi wiwe wabyo bakavuga nabo Burundi bakarerwa bararirimba ngo habuze igitoro nko kumenga iyi miduga twaduga ino twaciye kunywa mu Rwanda igitoro twakinywe mu Rwanda oya ntabwo mwatwaciye mu Bugesera ntabwo nta modoka naciye mu Bugesera ukiyumva bagaca bakomera amashi ngo nizo ntore bafise eske iyo bari kwadutuka batuga indongozi zacu batuga igihugu cyacu araza ko tunezerewe ariko biri kose ubura kwa cyane no kuziba amatwi amajambo ni menshi ngaha hanze benshi baravuga yuko tuvuye muri Kongo tukava no mu Rwanda mugabo reka dusimbire mu Rwanda gato dufatanye no Burundi tukumbura ibyo muri Kongo tubishire ku ruhande hari abantu bavuga yuko Apotre Isidore Mbayahaga ari CNDD-FDD canke ari washigikiye mugabo waramaze kudekara ko ari CNDD-FDD ibitutsi ni byinshi kuri CNDD-FDD baratase CNDD-FDD inyuma yo kwitowe mu gihe bavuga yuko igiye gusambuka ijana kwijana ariko umuntu acatangura kibaza none inyungu u Rwanda rufise mwitogwa no canke se no mu gudatuwa kwa CNDD-FDD ni yihe nico kintu ashatse kwibaza avuga ati nose Apotre bamuhora iki ko ataravuga inyungu za FPR canke se igihombo ca FPR mu Rwanda ni kihe ko ibi bintu bibera mu Burundi u Rwanda ruhombiki sha ugiye kubiraba ivyabo bimeze nk'ivy'igihuna bukereyeko
nico igihugu kitazi yo kije ibyabo abanyarwanda kuko urumva igihuna bukereye ko ushobora kuja kuvuga ibintu mwene ivyo rero igihuna bukereye ko urabona yo kimenye yo kiguruka kije kuko bitamababa gusa kitazi yo kiganda kubera gifisa activity no gitiri rero nihaza yuko kandi guzeza aho kimbaza amaze iminsi bantuka kwera hana baja in box bakanyandikira ibintu mwana bishu nkababwira nti Jesse no munyarwanda genda umurundi kandi president Kagame wanyu muvuga to atavugwa uwanje nazigera bana president wanje n'umunsi wari byo wanje ni president ndayishimiye kandi niwe natowe n'indova ibyo navyemanga kumuranga no kumugoroba abaje babanga urumva ngo wowe wohemukiye abatutsi ngo ntukiri umututsi kandi babwira nta muntu n'umwe yahawe ubututsi n'undi muntu ubututsi n'ubuhutu n'ubutwa ni ikintu ata muntu akiguha ni ikintu umuntu atawuna akikwaka nico kintu umuco nyiri umuntu avukana akagipfana ibyo rero kuvuga rumwe na naka no kutavuga rumwe na naka ibihindura icura uravyumva jewe nimba ukuri kwanje kutabaryohera sivyo jewe mba norera kuvyo bavuze urumuvuze ngo sende defde cyese defde sino musende defde sinigeze mbawe mugabo jewe aho kuri ndahaba jewe mba mbona umugambwe mukuri imbere yanje n'igihugu sisa n'igihugu c'est le programme uravyumva muri ico gihe rero ugiye kwataka abantu bacu wataka murambaye haka kamwita ikigarasha kamwitisha no ryose je ntiyumvira ngo Rwanda uri kurahaya wewe muri Suisse data wanje ni paradizo mabo bibera mu micungano y'ijuru n'abantu bamerewe neza mugabo navyitegereza sinzi umuntu yise umwana mbabare mpore hari umutambara ariko abene kundi y'umuramukije iyo usanga babaye ngo ntimbira genda ndwamwana rero intimbira genda nimbabare rero nkaca niyumvira rero ese iyo FPR yabo inkotanyi niyo abantu bagomba iyo FPR umugambwe w'abanyarwanda n'abarundi bashaka bambuke uce mu Kirundo canke mu Kayanza hama ica kabiri mbe kubera iki bajya bariko barabivuga jiyo ndabitegereje niba abana kubwira fwa passe bacira igikorwa kitari cyabo bavyumva atari bo bakoroye kuko uri kuraba nubwo mu FPR bavuga ntabwo bazi nta nubwo bafise eske babusumbya mu FPR babusumbya tribunal y'abatwa rujugiro wa mugani yatanze byiwe byinshi yatanze ubutunzi bwiwe kuri FPR kugira u Rwanda rushobore kubaho mu nyuma avuze ikidahuye n'ico Kagame ashaka ntibamwirutse ko bakamwita umugambanyi bakamwita umuhemu ibintu vyiwe byose akabita akagenda eske abajya abahungu rero barasakuza ngaha bahonda amasafuriya n'imigereni aha kunuze ku makamera yanyu nibo bafise gukunda u Rwanda gusumba rujugiro yatanze ibintu vyiwe bikarangira abahunze igihugu barabaye inkotanyi zikomeye gusumba gusumba uyu mugabo yahoresha budatamajo James Kabarebe inde Kayumba Nyamwasa murantunga mugabo ugiye kumva apfe kuvuga ikintu gusa kidasa n'ico Kagame ashaka kidasa n'ico bajya abandi bashaka arara yiswe umuhemu ntiyigeze aba no mu FPR akwiye ntiyigeze aba n'inkotanyi nyayo ntiyigeze aba ikintu na kimwe kunuko none igihe bamuhaye amapete akaba generale bakamuha igisoda cyose cyo kwa akakirongora imyaka yakirongora ico gihe ko batari bwabibona cyari kigarasha ni kibazo umuntu aca yibaza urabyumva ni abantu bakwiye kurabira neza ese bajya abantu bako babivuga basumbya u FPR Dr. Nimbari Rudasingwa yabaye ishobodoka kabiri kwa Perezida Kagame ko yarahunze si umututsi nawe ubuzi niko navuga n'abatutsi sivyo ese ntuze Patrick ntuzeye yitwa gutya uyu banigiye muri Afrika du Sud tubundi narabibonye afise n'umuhungu ari mu bubiri Karegeya afise n'umuhungu ari mu bubiri ntiyatwara rasenya bamuhaye iperereza twara igihugu cyose ari kigarasha oya ntibiba adakunda u Rwanda ntibiba
none kubera iki byashitsaho bakosoye akantu gatoya misi yose ari ukuniga gusa umuntu wese atumva ikintu habaye umuntu mubi mugabo rasi numva ingene boja bukimbibe bagaca baza kugira ngo mu Burundi naho bavuga ibyabaye Yesu kajya amajwi 99 bo baronse ku Burundi tacho bwayavuze FPR yarose 99 nako ari Burundi tacho bwayavuze nuko abanyarwanda bose bayumvamo biragoye ko abanyarwanda bari mu gihugu batumva imitima mugabo batagira aho bavugira ugira umwe ko abakirisu bose bavuye mu mashengero 9,000 irenga bakabugarira ko banezerewe batinya kwitwa ibigarasha batinya kwitwa intera hamwe batinya kwitwa abafise ingenga bitekereza ya genocide nico nane ntuvuga ngo baranezerewe rero ugiye kuvuga rero ngo mbaye haga yavuze ibi kintu cyo navuze mu kama wanjye jewe u Rwanda ni gwibera u Rwanda mugabo nibaza kwifuza nabi igihugu canje uhagomba gutuka indongozi zacu mbwira ingene abanyarwanda kumva abantu babagabo bakomakomeye bo kubahwa ingene barikurira abana babo ku marezo sosio bakirirwa baratuka umukuru w'igihugu w'ikindi gihugu mu Burundi sivyo bakamutuka ibitutsi bibi bakavuga nabo umutambakanyi wiwe wabyo bakavuga nabo Burundi bakaregwa bararirimba ngo habuze igitoro nko kumenga iyi miduga twaduga ino twaciye kunywa mu Rwanda igitoro twakinywe mu Rwanda oya ntago mwatwaciye mu Bugesera ntabwo nta modoka naciye mu Bugesera ukiyumva bagaca bakomera amashi ngo nizo ntore bafise eske iyo bari kwadutuka batuga indongozi zacu batuga igihugu cyacu araza ko tunezerewe ayuko biri kose guhura kwa cyane no kuziba amatwi oyo guhura kwa cyane suko kuziba amatwi hari naho umuntu ari kuvuga ati reka tuguha umwanya rero nibaza yuko bugenda bakareka ntaco Burundi buri kubararonderako oya sivyo ntaco Burundi buri kubategura kibi ku Rwanda mugabo urumva ko bihaye bavuga ngo twavuye ngo Masisi ngo twirukana ingabo z'u Burundi ngo tuzirukonkobokana ngo Goma ngo dukonkoboka Bukavu ngo tugeze hariya none bageze aho bavuga bageze babijwe n'iki kubandanya aho zawuvira kugira ngo batere ubwoba abantu gusa ivyo ukunda ivyo tuvyokunda abarundi bagomba guhaguruka bagakunda igihugu cyabo tushobora kuba uri kuracokora igihugu cyacu abantu bose bakwihanganira oya bishoboka ntibikunda twe mu gihugu dufise turamuzi nitwe twamwitoreye nitwe tuzi yadukuye nituzi imigambi afise nitwe tuzi reka yatujana nimba hari bitugoye uyu munsi tudafise kazima turi ku murindi wo gukora tuko tubigenda na vision iriho na vision tugenda tugana iyo byose biri none uri kuragomba kwishira hejuru kuko umenga abarundi bose bashirikura kuzika bavuye iwawe yisha n'ikibazo cyo kwibaza ivyo nibagende bamenye yuko batazovyihanganira nejo nibavuga bakavuga nabi igihugu imisore n'inkumi muri nga muze mwinde gutukana gusa mugabo babwire muti no hagarika bikunda hagarika ubunozi wanyu nkakubita confessor cyangwa mutuka umusore w'ibigabo nk'ibyo ntaca ngenda nashaka ku musozi bakavuga ngo naka yabyaye umuhungu oya bwatire kasiga ati yaragendeshe ati yaburiye hejuru rero twebwe urumva ivyo nibabireke kuko nababwiye ngo u Rwanda ku Burundi ni ku wundi muhana n'umuhana dukurikirana turazinanye gose rero batagomba yuko dufukura ivyo twari twarihoreye nibaduha amahoro bari kwagiriza indowe zacu yuko ziko zitegureho nyabwoko y'abanyamurenge y'abatutsi b'Ikongo kandi aribo bariko barikora gushika ubu bimaze kugaragara niyo bariko barikora niyo barungitseyo Rede Tabara niyo barungitseyo izo za M23 naho basirikare babo ko yarabitangaje si jeje nyene ntibazosubira kunyitwaza oya oni yaratangaje ko ari abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo si woni gusa oya si woni gusa hari ubundi nimba ari micere umunyamakuru yaso gusohora igitabo nimba ari umubiri nimba ari hari n'ubundi wo muri Canada hari n'ijya ntuze NBC yavuze ibintu NBC urumva abantu bose yerekana abasirikare b'u Rwanda ndiko biraba mugabo gacuvuga ngo wavuze Kagame ngo ntavugwa ko ari so ni data jewe uvugwa ninde yeske president ayishimiye na president Kagame sabagabo babiri bangana kandi umwana atwara n'igihugu isumba incu twara none uvuga ko uri kuratuka abandi rero nibaza yuko
boraba nimba bibaza ngo je bazontuka ko basigaye batuma n'abarundi da n'abarundi basigaye bacako n'abarundi kazi hari tama kazi kiraho abazi iminsi ndungikira ama audio y'ibitutsi imikoma nkavuga ati muvyeyi ko iyo myaka ufise ariko bikanga nabone ukuri ni kumwe nawe yantutse ngo navuze ku vyindwi na kabiri ngaha ndavuga nti mufasa uwo mugera amacako wirugwaye je nta office iyo nyongo ntiyigaze ifata ayo office kumbuza kuvuga ibyo mbona n'ibyo ntahuwe ntabyo uzoshobora urumva byiza rero ni ba bantu usanga bari bamenyere ko bavuga ntihagire undi asubira arenzako n'umunsi bavuga ukuri kw'ivyabo batimuzivye nibaza yuko boraba neza kuko abantu bakwiye kuraba bagahagararira igihugu cyabo mugomba gukunda igihugu cyanyu mugomba gukingira inzego mugahagararira amahoro n'umutekano inyungu z'igihugu kutwe nubwo yoba mupfane cyangwa mukundana muhana ibintu hageze ko akomeretse igihugu cyawe bihagarara ubwo bucuti buhagarare ivyo yaguha nabigume wandanye ibyawo nareke yego naho rero urumva Apotre gica nibaza ubwo abantu bacisha ku mbuga hwaniro bamwe bavuga wewe batuka CNDD-FDD ubwo ntibabonye ko dukunda ibiganiro byabo ari kugira ngo baronke no kugira ngo badandaza bacisha kwizo mbuga hwaniro ariko bana 20 betimize bagerageje gushira mu bwo mu Burundi nawe uri mu cyane cyane ari uri kwisonga ko nabonye n'amasana makoreshwa burya ubu nabonye ari wewe yaba boronka umuntu ababwira neza uko bimeze nta muntu agira icabura ariko jewe ubwoba narabubuze ntabwo ngira pe ntabwo bugira umugabo ubwoba ngira ko kubesha sinobeshera umuntu umugabo kandi sinogushikira mu kinyoma cawe rero muri ivyo rero bibaza ngo botera ubwoba kuko abanyarwanda mu telefone bamwe ndakwereka mfise ama message menshi n'ama audio menshi n'abantu ubona ko bashinyitse bavuga ati umunsi washitse wacu uzogusha wewe tuzokurya hari umuntu yavuze hazona kurasa kaje menga kagwaye mu mutwe kakanyarwanda kavuga ko kari mu Bubiligi ahubwo nageze nubwo nje nakitegereje neza ubwonko ntibwuzuye neza oya karagwaye yavuze ngo azokurasa karagwaye mugabo marezo muri kagwaye konyene nizo ngorane agwaye hari n'abandi bagwaye kujya nyene kaya ko nuko kana bivutse bari hariya nyene bari ngira ngo mugani baza yuko abantu bakwemera kuri kukavugwa hanyuma igihugu kikaba n'ikindi mu kubahana nta gihugu na kimwe gikwiye gusuzugura ikindi nta mpamvu kimwe cyose gifise ubwigenge bwaco gifise indongozi zaco gifise imigambi yaco ariko ubiba baba basangiye bakwiye kuvuga ati tubane ngo twubahana habuze kubahana rero ni bya bindi dusanga wari yitekereye atamigambi bagufise ko usavuga ati kamewe ndabona ko nakagomba kongirira nabi kana mwiyame cyaye ntabaze hakikare amenye ejo n'ibyagenda hirya y'ejo hari umuntu yandikiye bavuga ngo urumva ngo turaje ngo tubereke ngo urumva ngo Rwanda ngo tukeneye gukubita Burundi ngo tubuhane kujya bahana ahana umwana kana mwishaka twumvikana ndabiza message ngaho tico nankire Rwanda muri imisi timufise urwamo rw'amajambo menshi yenda bw'abanyamajambo mugwiza ibikoko yego kuko aho mwavugiye ko muteye ko muje turabirambiye kuko tubarindiriye igihe kirekire nimuze turusheho hanyuma abarundi bazohe ko barya bakaravye mugabo kutumera amatwi imisi yose hora ni muhure muzokore gusa nta kindi yego mugabo urumva kwereka yuko nyene ni bwa bwibone baba bafise kugusuzugura abantu mugabo gasuzugura utaza abantu abico bibitse ifoso mafie de rockidor ifoso mafie de rockidor abandi nabativura ihoze ryotsi inzu Apotre duheraheza rero hari ukuntu y'ibintu nk'ivyo yo kubiraba agasuzuguro kato na hato usanga hariho nk'abantu baba influencer je dirais aba ari umwene gihugu mugo kubera inguvu nke no gutahura guke ugasanga ivyo bintu yatwawe
CNDD-FDD ndayishimiye intwaro yiwe intwaro CNDD-FDD igihugu cy'u Burundi ugasanga nyene ntavyiyumvamwo aravyanse kubera iyo ntuze n'umwe gutumwa woha nk'umurundi abona izo message zabo bantu uri kuravuga bo hakurya Akanyaru ndetse n'abari za Belgique za hehe za Canada ugasanga ariko barataka indongozi n'uwe murundi umujene umucankisi umuntu wari wese w'umurundi afise icyo no kwita patriotisme uzalendo ukwiyumvamwo gukunda igihugu n'uwe gutumwa wo kugira ngo kumbure kuko impetsi duhetse sebere bye uburundi ibindi byose biza mu nyuma nihewe n'uwe butumwa abahungu bo kwa Nowa batatu umwe muri bo yaragiye asanga se yanyoye yaborewe aryama atifutse aho gutora akarengezi cyangwa gashuka ngo amufuke acayuka kwirembo guhamagara bene bati ngo ndabereke ibirori ati data ari gusa bavyumvise bo babanyabwenge ntibagenda binjira ngo binjirana amaso ahubwo binjirana umugongo batwaye icyo bamufuka avyutse arabimenya uwo muhungu witwa Hamu se avyuka amuvuma Hamu uravyumva ngomba kuvuga ki rero igihugu cawe ushobora kugiramwo umuntu muri cyo mufise ico mupfa yego mugabo cyo naco mupfa igihugu naco mupfa rero nubwo ufise ingorane ukavuga uti jira zifise mu gihugu iwacu nubwo ho bariyo ikitagenda neza wewe ntukwiye gufasha abansi bacu bishinyagurira yego tukwiye guterera abansi bitutsi bato igihugu cawe kuri igihugu n'umuvyeyi icuri nico cyakuvyaye icuri cyakikugize hari icyo ufise cyaguhaye icyo ufise sebere by'icyo gihugu cyagufasha rero ngomba kuvuga yuko ndababara nkongera nkanagaya nkasuzugura umuntu yitwa umurundi ariko aravuga ejo hari umurundi kazi yareke ngo we bishoboka gute wingene wubaho ukavuga mu kanwa Perezida Kagame ndamubaza umurundi kazi wewe nonega madame wowe umurundi kazi we ko umurundi kazi umunyarwanda kazi umurundi kazi Kagame muhurira namuvuzeho wewe kujya ufitanye ubutesano ndumva ni baba usanga umenga bafise n'umutima mubi umenga baranicuza yuko bava mu Burundi ukamenga iwabo ni Rwanda wabo ni hahehe mugabe cyomera cyoce igihugu iyo uzoja hose kizogukurikira kitaguheza gihe kikuvume kubera ko bizogenda kose iyo uri bazoguha indaro bazoguha ubuhungiro bazoguha icumbi ariko ntibazoguha inkomoko uzogomokomoko iwanyu Burundi sinanse yuko hariho umuntu avuga ati jewe ku biti canje hari bitagenda neza kubera kanaka yego kanaka ntacitse igihugu cyose oya ntabwo ari igihugu kandi nimba ari n'umutegetsi naho si vyiza ko mutuka ukamuvugira nabi kumugaragara oya bavuga ngo agashuka gacafuye kamese gwa muryango kandi apana mu rugo n'ahandi mu kigo inyuma ni vyiza yuko ko hajya bariyandagaza bakibaza ngo abandi barabashima no kume barababona yuko ari abantu batagira umutima wo gukunda igihugu cy'iwabo Abanyarwanda benshi uzokumva nabo babaye ku mutima nabo bahunze iyo ntwara ya Kagame nyine uvuga nabo bahunze ibibazo biri mu Rwanda uzokumva baje ku radio ngo bate ku Rwanda ntibishoboka nabyo bakora muga abandi bobo ni ibintu menga bimeze nk'insamirizi bashiramo amapire bakavugiza aho bashakiye ukavuga ibyo bashaka ubwo siza ntege nke nyene bafise ga ibintu rero vyiza buraba kuko uri kuratuka igihugu atukidoza igihugu hoho uri kuterera iki ca gihugu cawe ibitutsi vyawe biterera iki mu gutorera umuti ivyo uri kuravuga igihugu kibuze biterera nta na kimwe nimba ataco bivuze biterera rero niwihorere yani Apotre Isidore Mbayahaga kumbure ni impanuro ahaye umurundi ni impanuro ahaye jewe ni impanuro ahaye wewe waba uri mu Burundi canke se uri mu makungu ariko mu kugira ngo tumusezere kuri no munsi navuga ngo twagiriwe ibaka ryo gukorera mu ntara avukamwo Apotre nibaza kuko biri kose message watanze nabonye ko ukuntu kujya kuntu avuze ati je ni kuri rimwe ati n'unkunda n'umukunzi wanje atore kuri rimwe
ati nawe aza ture kuri rimwe nabonye ko byakunze yego atari banga agakemanyi bazaniye bano bantu bo ngaho ibanye ko nabonye baje kukuyo kwakira ari benshi urumva hari ubutumwa bwo guha bose ariko hari n'ubutumwa bwo gutanga muhira kandi uko nabonye hari umutama nabonye hari nabonye mbona yagumye tuganiriza so umuntu yoroshe kugira ngo ubutumwa ngabutahure apotre twebwe bumva kare abantu bo ngaho ko nabumvise n'abantu bazinanye n'abantu bakuranye n'abantu babanye n'abantu bazi ico gukora ati nimba ari kuri ibara ritukura n'igera ati nakwa nimba ari hari n'umuntu ari n'umutama atebwe ati hari umutegetsi igeze kutuzana muri Corona atuzanira umuntu ngo w'amaso ngo manini natubwira ngo ari uwo mu miryango ngo yagwa agasore nibyo ariko nko umuntu kumuhindura numva ukamubwira akumviriza burya butumwa watanze ati ni ku nimero imwe kandi numvise vraiment bagiye bavuga yuko ikiganiro watanze cyarabanyuze n'ubutumwa wagiye uganira nabo barabikunze cyane banakwemera nk'umuntu w'umugabo ubwo umunsi isuku rukamagira kakahava ga apotre oya nafashe urugendo rungana gutyo nimugenda tutabazimanye ariko ubu ni hoho iyo turi mu muryango turiko turatembera hano n'abajya ku musozi bose bamwe twavuye hariya twe iwacu ni kurujya musozi cyo urujya gihingo cyo umusozi wabaye wa mbere mu ntunzi mw'ikombe wabaye wa mbere mu matora mu gutora senere barahiganywe kushira ko nimero urabyumva boma twaje twe kubona abo mwirabiro no mwibuburu na hehe agace kose turazinanye murazinanye kandi umva bose bavuga rumwe bavuga ati twabigenje neza sinaje kubashimira rero mugabo kuko iyo tuvuganye ikintu canke jewe nduze kenshi ndaraba abantu sinorabi wacu gusa ndaraba n'ababanyi n'abagenzi kubaho n'abatamakazi batasha gushika ngaha mukanya ngiye ko baramutse harabona umvise ku matelefone nyene ko mushobora kuza kubona hari umutamakazi ko Gatarina yahora nkura amavunja nkiri mutoya bose ushobora kuza ndeye kumuraba oya namuzaniye ibitenge asigaye yambaye hari umubanyi wundi nyina wurya mugabo turi kumwe umugenzi wanje kose umutamakazi sinshaka kurengana ni heshe urumva uko tubaye ngaha tubaye tuzinanye mubayeho muzinanye rero nibaza ko kandi n'amahirwe meza n'abandi boza babikora muri bake batibagiye hari igihe usanga abantu baragize amahirwe ukaronka igihumbi ukaronka ubuzima abo mwatanguranye amashuri bitakunze hari abasigaye ino usanga badashoboye kugira ico bifashije ubishoboye usimba ubaramutse ubaremeshe nimba aho gafanta musangira mugasangire mugabo si vyiza kwibagira iyo wavuye si ibintu vyiza nivyo rero turimo ababibagiye nagiye numva ati wompa amahirwe shako akaza agaca ngaha akabona ingene bimeze mwa kano kanya ati uwi wacu atwibuka apotre uri nyenyeri mu gihugu nuko kumbura utabizi twe hari ukuntu twaciye ahantu tubona imodoka yawe yanyire yarenganye abantu bose nabona bahindukira barangwa nabonye ngo apotre ararenganye nyenyeri mu gihugu bugifasha byinshi haba kugwaruka ndetse no ku bantu bahumuye ubwo rero nibaza ko Imana yobandanya ikagufasha ikagushigikira kubandanya ukagira umutima mwiza ariko ubandanya uko utange no ubutumwa bwubaka hari abantu bambwiye ejo wundi tuduze mu rubanza ahantu hari aho mu ntara ya Gitega atubwiye ati iyo tuba dufise abantu nka batanu mu gihugu nka apotre Isidore Mbayahaga ati burya nta muntu abatwururirako ati nibyo bigwanisho byacu ati byozokora mugabo bitevye ati bigwanisho byacu twobiziganije ati rero kuko ingwano zihari ubu ati ntabwo zigwana n'ingufu z'abantu gusa canke se n'ibigwanisho ati n'ivyiyumviro birakenewe rero bakomeje rero gushigikira ivyiyumviro byawe reka ndabashimire cyane ndabakengurukiye nane ndabashimire cyane mu buryo bwiyaguye komeze nsaba Imana ikomeze kubahundagaza kimigisha amen n'umuryango wanyu amen komeze waguke namwe reka rero shimire namwe bakunzi ba Utamu podcast ariko na Yugo Media ariko ndanasabe apotre anabasezere kuko afise ikiyagaza kugira nawe nabo ku mutumbi wabo nabiki bane bagenzi igihugu imbere arakoze cyane mwere mwese rero mwadukurikiranye mwa kino kiyago ariko nkuko abivuze igihugu imbere ushobora kuba uri mu Burundi ukaba wirengagije igihugu canke se inyungu z'igihugu bibuze mu jibuntu uri mu mahanga naho wibuke kuri mu mahanga igihugu ni Burundi bwawe komeza ubushira imbere ibindi bizoza mu nyuma Imana ikomeze bahezagire nitwa Suleimani niyo nkuru iyi ni Utamu podcast umutumire wacu mwamubonye reka twongere tumushimire namwe ndabashimire cyane ariko
twoye gushira isoni mu byo tuganira ahubwo tuze dutanga ibyiyumviro byubaka muri commentaire zacu murakoze cyane